Ikena ry'igitoro mu Burundi riva kw'ikena ry'amafaranga mvamakungu hamwe n'igwirirana ry'imiduga mu Burundi, bivugwa na Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Amafaranga dukoresha kugira ngo turangure ico gitoro n'amafaranga mvamakungu. Ikindi twomenya, umenye ko twigeze gufata ibihano by'agasakisaki w'ibihumbi 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mvamakungu aza gufasha buje y'igihugu. Ayo mafaranga igihe yazaga muri n'amafaranga mvamakungu kubyo dushora hanze bigaca biza gusahiriza gufasha ku bikorwa abenegihugu bifuza n'ibikorwa vya leta nko kugura amamashine ibintu dukeneye nkenerwa mu gihugu cacu c'Uburundi. Ariko siko vyagenze, mwumve ko hari igice kinini c'amafaranga yagiye. Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, akavuga ko igitoro hariho abakigurisha mw'ijoro, ariko ngo nibafatwa bazohanwa hisunzwe amategeko. Ari mu yakononera ico gitoro tuvuga ngaha hepfo kandi ahantu hari station ngakuri ya Fenidirani ntibakinyegeza bakigurisha mw'ijoro kamuhanye ntibakigurisha mw'ijoro ntibarimbwiye aho umunsi nabafashe bazova ngo ndabarenganije barazi iyo bashitse mw'irigara rero amahera biza abenegihugu bacavuga umukuru w'igihugu ntepa mubi nabwiye sawa na Yesu ntigeze bamwiye abo bantu bagizi ba nabi basiba abo ntambere na Yesu baramusivye twigire gusa twigire batubona dutera imbere batazigere. Tubibutse ko ibugwa ry'igitoro riguma ryibonekeza mu gihe hari utwigoro twinshi twagumye dukorwa n'inzego za leta kugira ico kibazo kive mu nzira, aho ni nko mw'ishirahamwe Regideso ryari ryahawe uburenganzira bwo kugitunganya, ubu naho mw'ishirahamwe Sopebu akaba ariryo rifise ubwo burenganzira, ariko ico kibazo n'ubu kikaba kitarava mu nzira.